Ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere ni Igenekerezo rya 28 mu Kakaro umwaka wa 2025 mu gatondo ihitezwe yuko hazokwa Kizoba ririmo n'ibicu bike bike mu gihugu cose hazoba hakanye gusumba handi naho azoba ari ibururi ayipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degree Celsius 12. Ku muhingamo hazobandanya hibonekeza izuba ryaka ririmo n'ibicu bike bike mu gihugu cose azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke ibipimo vyaho bikazoba bigera kuri degree Celsius 31. Mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 11 zirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 7 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa mbere agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira nawe ubutaha.